ndababaye kubera ko ndabona ko mfise abantu bakunzi mbabare je ntabwo mporandira kuva mbaho urumva ndabona ko mfise abantu babakunzi nkuko mwabigize ariko hari ibintu ushaka kuba ugasanga umengo ushaka kwasigana ubuzima ku bintu kandi uri gukoresha amahera yiwawe nkabona none ibintu je nzobibandanya gute rero uko biri koze gitumira ijambo riko rambabaza ndabona ko simvuze ngo ndahevye ndabivuze ubunyene ariko umwanya n'umwanya ndashaka guheba canke nkagenda ndasokora buke nimba nawe rankora sinema zitanu mu mwaka nkakora zitatu mu nyuma nkakora zibiri mu nyuma nkakora imwe mu nyuma hakaba zero kubera ko hari ibintu bitabyoroshe iyo byari nk'ibintu ukora ukavuga ati ibintu ndiko ndakora basi n'igihugu kirabiha nk'agaciro kuko hari ikintu dufata nk'igihugu giha agaciro nk'ubu tuvuze nk'ingoma z'Uburundi ingoma z'Uburundi igihugu kiraziha agaciro umupira w'amaguru uzi gutera umupira neza igihugu kiraziha agaciro ku buryo uzi gukina umupira neza woba n'intwari y'igihugu ariko filime nazo none niki filime ni ibintu mengo bifatwa nk'ibintu by'abapeti nyene byo kwiryohera none jere nkaca nyumvira nzoze uzira ibintu bimeze nk'ibintu by'abapeti bafata nk'iby'abantu bo kwiryohera musi umwe rero niho nagiye kuri face ubu sinyikunda kuraba face abihevye nagiye kuri face nsanga mu commentaire ashisha abishe nanjye ca ndishura navuze ko ntazishura mugana arinjiyemo nca ndishura nanjye muri commentaire ndavuga ariko se mwebwe uwo abareba hwiki icyangombwa nuko uwo babanye bumvikanye babyumva kimwe kandi haba yagiye hose abahazi abo rero bihorere bitesha umutwe bagume bavuga ibyo bavuga nakazi kabo nibagera igihe bazanuma icyangombwa nuko mu rugo bimeze neza none siko no kuva icyo gihe rero ninjiye muri YouTube nkabona ibiganiro hariya nkabona ibindi hariya avuga nti none wa mukabaragera miwe n'ukuri kw'Imana haragowe ariko ndavuga nti mana genda kwinginze mpera umugabo umunezero bijya bari abantu barimo baravuga hariya nkabona umva mfata agatima ko kugenda ngo nandikemo commentaire ariko wundi mutima ati reka yehoze nararondeye ndafata abanyamakuru benshi ndabarungikira amalinki bangurishirize amacano yanje kubera nari ndemerewe mu mutwe kandi nkaremerwa n'ibintu ntabona impamvu bindemera mfise ibindi nogendamwo ibindi byo bintu navyo bikandemera nkumva birarenze ndarondera abantu naye malinki aro ba Isaac ba Landry Promoter banuze aba Wakarayi twese ndabaga ati mu ndandariza aya manuze aya ma YouTube uko simbona ico ndabivamwo ndayashire he mu gisaye catumye ntavamwo nabuze ubigura hama rero gituma mvuga ko bibabaje no kubera guhewe ikintu ukunda kuko nubona umuntu agiye mu kintu akitanga akakoresha uburyo bwiwe abagikunda tutabeshanya abantu bazi vya sinema barabizi ko ajya amahera nkoresha ntayo nogaruza muri sinema kiretse ngize umugisha nkaronka nk'umuntu ashobora gukunda bya bikorwa nimba ari uwo hanze akagushigikira akavuga ati numva no kwifatanya nawe nkuko nubu hari umuntu aherutse kwifatanya nanje amasandorari ngire bonane iyo ntaba nkina sinema uwo ntiyari kumenye ariko kwana kinye sinema yaramenye mbona randondeye nifuza dusangire bonane abarampaye sandorari ni mwene uko ushobora kuronka amafaranga mugabo ko wokora sinema nk'igiye mu Rwanda abantu ndababwiye ko dimiyo yagiye ntibavyumva ariko abo twajanye nibo babizi nta YouTube yo kugarurira 10 miliyo nibinabaho nibuka umunsi nari mu Rwanda umuntu yapubliye kuri channel uyitwa Diko arandika avuga nya publicité yavuga nyantuze nya post yanditse yavuga ngo nukuri uyu muntu no gushigikira ari mu bantu bake bashaka gufata amahera yabo bakayasha muri sinema gafata miliyoni nka 10 akazishira muri sinema ama commentaire nari yasomye nari Kigali je natwe kurira jewe ubwanje yari ama commentaire bitutsi gusa ntakuyije gutufata amera nkayo kasha muri ivyo
yabuze ibindi akora harimo inyungu ahubwo n'urudandazwa ibintu byinshi nyine nanje nkaca mvuga ati nagacha je ndasara weya nariravye je ndi Kigali ndiraba ko noba nkomeye ntari umusazi ndabibura ni gute no kuba nkora ibi bintu abantu bangwanya biriko birantwara n'amahera nkongera nkakuramwo n'ama challenge y'ugwanko kunyanka kubwirwa nabi gutukwa kuntesha agaciro ibi bintu nyene nguma nkora ndakwije nyene ndumusaza naje ndiraba nyene sanga ndasara murakoze sinzi ko ndabishobora kuvuga kuko nzyoroshe gusa nyine kare ibintu sanzwe ngerageza nyine ngira ndaza kubishobora kimwe gusa nuko kuva mu gitondo amaso yamye anyereka ikintu mugo sinamenye ivyo ariko aranyereka ati amaso yabinyereka gute nuko ndiko ndagenda naguma numva amaso azamwe amarira yego ruhangura twari kumenya bibonye aguma nibaza ko nagoye amaso aguma numva nyene ashaka kurira ndaza ngaha njyame numve ko amaso yokira ngabo kumba amaso yuko aritegurira ibi bintu by'ibirori ariko ntabizi ruhangura nawe nta no kuvuga ati burya hari ikintu kiza kuba ngume ndaciteguriye nace ntahura impamvu amaso yagumye ashaka kuguma ashaka kurira rero uko biri kose jewe ngira mperuka kura ndi umwana muto kandi naho ngira sinarize nubwo bazamama rihaje mama we aje naho randira je sinibaza ko mu bantu barira je sinibaza ko naho randira kwa sinigene meze kuko ikintu ca mbere ubu nyene numva nyine Amosozi ari mu maso ariko giraze ni danje narumye aya Amosozi aza nayo ibintu nka bibiri ikintu ca mbere nayo umunezero ikigira kabiri nayo kubabara mushaka kwiyumvira ni gute umuntu yonezerwa kongera akababara sibindi ayo umunezero icambere nuko nezerejwe nibi bintu mbonye ngaha jewe umuntu wa mbere twigeze kumenyana umufana arandondera kuri Facebook mengo niho yantangiye kundondera acambwira amanimero nijya mu mama afise umwana nimba ntihenze arambwira ati je ndabakunda cyane cyane kandi ndipfuza ko hozoba ikintu cyo kugira surprise numvise abivuga uko ndavuga ati jivye no kuja tavyomenyereye acambwira ati wewe gusa jendeka ibindi zoyibona boya ntiyasuye no kumvugisha hageze igihe nibaza mbe yumugore yari karanyumva yari karumvirizi none raba birashitse sinzi gene yabipanze sinzi gene yavyirutsemwo kanatsinda nabonye ejo yandika igitabo abantu biza amashuri bandika ibitabo babazi ibintu vyinshi babazi ibintu vyinshi rero ikintu ca mbere amarira ashaka kuzana y'umunezero wo kuba ndababona ngaha mwanyiyumviri mukaza kuturaba hano muhira mukampa n'ibi bintu birabona ko bihimbaye izo sirira remerewe ku by'ibi bintu mwaduhaye urumva umunezero ni wose cyo ni cambe ica kabiri naco rero nababwiye c'umubabaro nuko jewe nkuko mwambajije mengo nikoresha umwanya mbaje ati mbega wewe filime wabipfuza kuyiheba yabimbaje mu mushuhira akanaciye mvuga kihute nabaza ati je nk'umukirisu sishobora kubesha mu mutima birimo kubera ko ibintu by'ubujyajya uri umuntu w'umukirisu si byiza je nuko nariyumvire guheba sinema maze kuvyumvira nk'incuro ngira nk'amajana ubwa mbere nararondeye
ndafata abanyamakuru benshi ndabarungikira amalinki bangurishirize amacano yanje kubera nari ndemerewe mu mutwe kandi nkaremerwa n'ibintu ntabona impamvu bindemera mfise ibindi nogendamwo ibindi ibyo bintu navyo bikandemera nkumva birarenze ndarondera abantu naye malinki aro ba Isaac ba Landry Promoter banuze aba Wakarayi twese ndabaga ati mundandariza aya manuze aya ma YouTube uko simbona ico ndabivamwo ndayashire he musaye cyatumye ntavamwo nabuze ubigura hama rero gituma mvuga ko bibabaje no kubera guhewe ikintu ukunda kuko nubona umuntu agiye mu kintu akitanga akakoresha uburyo bwiwe abagikunda tutabeshanya abantu bazi vya sinema barabizi ko ajya amahera nkoresha ntayo nogaruza muri sinema kiretse ngize umugisha nkaronka nk'umuntu ashobora gukunda vya bikorwa nimba ari uwo hanze akagushigikira akavuga ati numva no kwifatanya nawe nkuko nubu hari umuntu aherutse kwifatanya nanje amasandorari ngire bonane iyo ntaba nkina sinema ubu ntiyari kumenye ariko kwana kinye sinema yaramenye mbona randondeye nifuza dusangire bonane abarampaye sandorari ni mwene ukushobora kuronka amafaranga mugabo bwa ko wokora sinema nk'igiye mu Rwanda abantu ndababwiye ko dimiyo yagiye ntibavyumva ariko abo twajanye nibo babizi nta YouTube yo kugarurira dimiriyo ntibinabaho no kuvuga yuko rero hari ibintu bibabaza bikaremera umuntu umutwe kugeza naho tikubera iki we ni ukora sinema ugakoresha uburyo bwawe cya kintu ugasanga ugikora uvuga ati reka nkore iki kintu basi muri kazoza kuko tuzi ko iyi si tutazoyigumamwo hazogira abantu bazavuga ati harabayeho umuntu yarafashije muri iyi domaine ukabikora kubera ico mugo usanga ubikora mu gihugu kitoroshe kubera imvuga kitoroshe nibuka umunsi nari mu Rwanda umuntu yapubliye kuri channel uyitwa Diko arandika avuga nya publicité yavuga nyantuze nya post yanditse yavuga ngo nukuri uyu muntu no gushigikira ari mu bantu bake bashaka gufata amahera yabo bakayasha muri sinema agafata miliyoni nka 10 akazishira muri sinema ama commentaire nari yasomye nari Kigali je natwe kurira jewe ubwanje yari ama commentaire bitutsi gusa ntakuyije gutufata amahera nkayo kasha muri ivyo yabuze ibindi akora harimo inyungu ahubwo n'urudandazwa ibintu byinshi nyene nanje nkaca mvuga ati nagacha je ndasara weya nariravye je ndi Kigali ndiraba ko noba nkomeye ntari umusazi ndabibura ni gute no kuba nkora ibi bintu abantu bangwanya biriko birantwara n'amahera nkongera nkakuramwo n'ama challenge y'ugwanko kunyanka kubwirwa nabi gutukwa kuntesha agaciro ibi bintu nyene nguma nkora ndakwije nane ndumusaza naje ndiraba nyene sanga ndasara je nubu sindemera ko nkomeye burya na mu misi zanzogenda nko muri kwa Rojanti bampime bandebere neza ko jewe nkomeye kuko birancanga rero aharagaze igihe kunagumye nshaka kubiheba byanka nshaka kubishikiriza bikanka abantu bakambwira ati ubwo wewe shawe ibyo bintu gumuvuga byarakunaniye emera uvuga nyine ko byakunaniye ntabyo ushoboye guheba byari rero mu ndwi heza ikintu cabaye nka Vendredi ntashimye kuvuga ngaha kuko usanga co nankwege coco kiza ari kandanda ndavuga ati riko nya ibi bintu kweri gute jewe umuntu shobora kuguma mura niba ari bichallenge nk'ibi nkabeshegwa ibintu atanakimwe nakoze nyene umuntu akaduka kakubeshera nyene ibintu atanakimuzi bigenda gute shamvayo nyene nyahantu mvuze ati filime ndahevye ndategura ingene notegura abanyamakuru kugira muze ndabashikirize ndategura ingene notegura abanyamakuru muze ndabashikirize birananira rero mucamake jewe ndababaye kubera ko ndabona ko mfise abantu bakunzi mbabare je nagwe mporandira kuva mbaho
urumva ndabona ko mfise abantu babakunze nkuko mwabigize ariko hari ibintu ushaka kuba ugasanga umingo ushaka kuhasigana ubuzima ku bintu kandi uri gukoresha amahera yiwawe nkabona none ibintu je nzobibandanya gute rero uko biri koze gitumira ijambo riko rambabaza ndabona ko simvuze ngo ndahevye ndabivuze ubunyene ariko umwanya n'umwanya ndashaka guheba canke nkagenda ndasokora buke nimba nawe rankora sinema 5 mu mwaka makora 3 mu nyuma nkakora 2 mu nyuma nkakora 1 mu nyuma hakaba 0 kubera ko hari ibintu bitabyoroshe omwe yoba byari nk'ibintu ukora ukavuga ati ibintu ndiko ndakora basi n'igihugu kirabiha nk'agaciro kuko hari ikintu dufata nk'igihugu giha agaciro nk'ubu tuvuze nk'ingoma z'Uburundi ingoma z'Uburundi igihugu kiraziha agaciro umupira w'amaguru uzi gutera umupira neza igihugu kiraziha agaciro ku buryo uzi gukina umupira neza woba n'intwari y'igihugu ariko filime nazo none niki filime ni ibintu mengo bifatwa nk'ibintu by'abapeti nyene byo kwiryohera none jere nkaca nimvira nzoze uzira ibintu bimeze nk'ibintu by'abapeti bafata nk'iby'abantu bo kwiryohera ibi bintu kweri gute kubw'ivyo reka ndeke kubicisha amajambo ariko kwari kubashimira ko nezerewe kuri ibintu mudukoreye kandi ishobojwe n'Imana nica inzira nibaza ko nzobandanya nkabaha byiza byase naho muzotahure nazo byase muzotahure nazo bari jewe izo banyene ari bibazo murakoze Imana ibayezagire sinzi nimba madamu nawe ari ikintu yo kongerako Amen. Ntabwo nabura icyo mvuga ku bintu byiza bibaye uyu munsi kandi ntazi yuko birangiriye uyu munsi nyene bizobandanya n'ikindi gihe kuko twebwe turi muri rwa rukundo nyene sibyo none ntabwo nabura icyo mvuga rero nkuko umushinga ntaha bivuze arakora pe ntabwo yicaye aragerageza uburyo bwose akagerageza kunezereza abantu ariko murabizi yuko atawukundwa na bose abantu benshi babibona nabi abandi bakabibona neza ariko nta wabarenganya niko bigomba kubaho mu yisi ubuzima tubayeho murazi yuko ntabwo wabaho uri umweranda gose ku buryo ukundwa n'abantu bose habamo abakwanga ariko byose no gushima hama rero ibikorwa bya filime n'ukuri ntimugire ngo ndimo ndamuvugira ngo nuko ari umugabo wanje oya ndabibona ko yitanga kandi agakoresha amahera yagakwiye gukora n'ibindi byo mu rugo ariko kubera yuko n'ubundi byo mu rugo aba yabihejeje abategezwa no gukora n'ibindi ku ruhande kugira ngo hose arondere nta mugabo wo kuguma mu gikorwa kimwe ariko rero mu ubwo buryo bwo kujya muri filime yakunze filime anayijyamo iramuhira arabikora bikagenda neza araronka uburyo nta banki aguza nta muntu adenesha atora mu yiwe wenyine yarondeye mu muryango agakora kandi bikagenda neza filime igakorwa mu muryango natwe tukabaho nta kibazo tuza tugira ariko ikibi no gukunda ikintu hama abandi bakaza bakakuremereza birababaje cyane gukunda ikintu hama hakabamo abantu badashaka yuko nawe wotera imbere mu cyo gikorwa muri filime rero harabayemo ibibazo jewe ndakunda filime nawe mwabimubaza yabibabwira pe nkunda filime cyane zimwe z'amaseri rero televiziyo nishobora kuburamo amayinite arabizi kera niho atarabitahura yajyaga asanga amayinite yaduheranye akabaza ati se nyoko yagiye ati ntawe haragiye kuraba filime kwa naka urumva amaze kubitahura rero akazaratugura amayinite ni ukuri
nkajya nirabira filime ndazikunda cyane gose. Hama rero ibyo bibazo bimaze kubaho nkareba ibiganira nkareba ibindi hariya ese aho abantu bashaka iki. Munsi umwe rero niho nagiye kuri face, ubu sinyikunda kuraba face abihevye. Nagiye kuri face nsanga mu makomantere ashisha abishe, nanjye ca ndishura. Navuze ko ntazishura, mugana narinjiyemo nca ndishura nanjye muri komantere ndavuga ariko se mwebwe uwo abareba hwiki, icyangombwa nuko uwo babanye bumvikanye babyumva kimwe kandi haba yagiye hose abahazi. Abo rero bihorere bitesha umutwe bagume bavuga ibyo bavuga n'akazi kabo nibagera igihe bazanuma. Icyangombwa nuko mu rugo bimeze neza, none siko no. Kuva icyo gihe rero ninjiye muri YouTube nkabona ibiganiro hariya nkabona ibindi hariya, avuga nti none wa mukabaragera miwe n'ukuri kw'Imana haragowe. Ariko ndavuga nti mana genda kwinginze mpera umugabo umunezero. Bijya bari abantu barimo baravuga hariya nkabona umva mfite agatima ko kugenda ngo nandikemo commentaire, ariko undi mutima ati reka yehoze bareke bakaguma bandika. Nukuri ko Imana uwo munsi navuze nti nukuri musa sorya filime yarabagoye cyane, biranka kije ko abantu bayibibona neza, biranka bame bigeragezo byinshi, ariko mu nyuma Imana irabikora bisha bigenda neza. Ariko muri iyo minsi ndavuga nti je kwa kone natanguye amasengesho ya 21 jours, ndagenda ndavuga ati Mana nukuri niba uri Imana nyine yigaragaza ikora ibintu itibagirwa ibyo abantu bayisabye, ndakwinginze umera umugabo umumpera umunezero. Gerageza uburyo bwose ubigire neza, ijya filime yihute cyane bice bigenda neza igumi nyine binyaruke mu views. Nukuri ku Imana mu minsi ngahe jewe naratangana navuze ati Mana ushimwe habwe icyubahiro ko nabonye yuko harimo abantu baguma bayiraba neza, baguma bashyiramo komantere aryoshye hatarimo bya bituzi. Ndashima Imana rero yuko ikintu cya mbere na mbere shima Imana nuko itigeze imishavu wongende ndwane n'abantu barako ko je narakara cyane, ariko icyo gihe narasenze ndasaba Imana imbabazi, Imana mbabarire ibyo nakoreye byose ariko unyihanganishe kuko uyu muntu duhuye jewe burya kuri rezo sosiyo iyo ndamuka ngiyeho barandondeye ngo bame ibiganiro ndabankira uko narinzi yuko nshobora kwagira ikibazo. Uwo muntu twari kuba duhanganye yari kubagoba, nukuri ku Imana ntiyari kunshika, ntabwo yari kunsiga pe. Ariko nuko ndashima Imana ko yampaye imbaraga ikankomeza ikareka yuko noja muri ivyo bintu kuko usanga bitari kuba ari byiza. Icyo rero ndagishima Imana cyane, kandi ndashima Imana ko n'amagambo yagabanutse, ntabwo ari ku bwacu burya byose ni Imana ibikora. Hama rero cyane ndabashimiye cyane ku rukundo mutweretse kandi mwaratweretse kuva imyaka je hariho benshi ubu barimo baramvugisha baguma bambaza amakuru bimeze gute, twaragukunze cyane. Nukuri Imana yo mw'ijuru bahezagire ibampera umugisha, nabo bose bari mu mpande zose z'isi Imana ikomeze kuduhezagirana. Amen.